B-face gushika Sahara cankwega amatwi umwanya wose urashisha urashaka kuririmba kandi umuziki ugukunda hari nundi muntu abimbarira tous les jours duhuye kiriko umwanya wose akambarira mona arrête pourquoi tu kukunebwa umukobwa wese azwi ni asaba abagabo bagendana indaya uco utakora ico bifata neza ni kibazo mama wanje yatadifu ambarira ambarira des gens bo muri famille cyaye bo kukazi bamubariye guhyo umukobwa wawe gasha umva abantu barambona bakibaza ngo famille yanje yarampevye ngo barampebeye donc les gens étaient persuadés que kumwana bamwe mutari baziko kibiwanyu et uyu mukobwa c'est sûr que sa famille n'accepte pas baramuhebeye gusa baramuhevye barabuze choix barataye alors que mes parents n'ont pas de problème avec ce que je fais mama ragacha tantera inkuru des fois ngo hewe ngo nakaje kumbarira ngo hewe ngo nukuri ngo pole sana nko kumenga is something ngo hewe ngo bijya bintu vraiment ngo muhanura ngo cyangwa ngo byaranse maman elle se dit mais on n'a pas de problème avec cette fille uno musi bavuze ati uyu mujournaliste tugomba tumufu apana mujournaliste I umuntu akoresha réseaux sociaux azikoresha nabi tugomba tumufute aveho nazogaruke yo barinde Nelinat Mokenzi tugira twaye kuri Mokenzi gato kuko abantu batuka canke babwira nabi Mokenzi twabwira nabi Mona Walda kuko uyu ndababwira no musi ntimwari mu non même bakovuga papa ivyo je uvuga ivyo umeje kuvuga abazoma bavuga nabi anyway oya ndiko ndavuga basi ujya Mona Walda gwana ujya Mona Walda yaciye muri byose ndisi ko ari besha ari ryambere mu mumenyi bibaza ngo vyaranguye kuko bibaza ngo vyarakuguye ko kubera ufise famille uko kumenyekana wari ufise bien sûr kurazana n'amavantage bayatubwiye kumenyekana kugira ibiganiro kuronka amamisi yo kuja hanze n'ibindi ama inconvénients vyakuzaniye nayahe les inconvénients ça dit arrive vraiment et je ne sais même pas comment mes parents vraiment ils m'ont jamais demandé d'arrêter je sais pas parce que no mukuja kuririmba nta numwe nasavye kuja kuririmba nayo ndabigira for fun narabiguye muko nyene Amiri Pro arambarira abonye ndiko ndarapa akantu kuri statut uzoze ndakora indirimbo je n'ai jamais rêvé de chanter ça n'a jamais été un rêve ndavyisa muko nyene ngenda kugira for fun ntabibwiye n'abavyeyi kwa kundi nyene nita mu bintu babibona uko nyene twavuga ko numwete ubura kubera ubigira for fun n'ubu mbega nubu kuririmbo bigira for fun c'est pas for fun parce que birampa amahera ubu no bifata nk'akazi ndabifata nk'akazi gusa hari igihe ndabishira de côté kenshi kubera je ne suis pas que chanteuse je suis aussi influenceuse et ça me donne aussi de l'argent hari igihe mba ndiko ndabona amahera ko arinjira muri ivyo influenceuse gusumba ugasanga uranebwe mais peut-être c'est peut-être parce que ça n'a jamais été un rêve que ce byanguye kuko nyene que je n'arrive pas des fois kuguma ndavyimvira bimwe mu mutu kujya abandi barimvira guma bari muri ama inconvénients zana no kumenyekana ama inconvénients nuko ça fait mal de voir des gens qui te détestent pour rien tu ne les as nacho wagize nacho mupfa naho muzofa muriye peut-être umuntu ari ngari ko arakwanka au début c'est très dur parce que psychologiquement kumutima mentalement uraremega ukavuga none ndabihebe basubwira abantu pour que je ne reçoive pas autant de haine mais c'est pas où tout tugakera tugitangura hama le fait d'être jugé comme une pute nico kintu cyambere kiza quand tu es connu tu les même quand tu es chanteuse quand tu es juste connu umukobwa wese azwi ni asabagabo bagendana indaya uco utakora ico bifata neza ni kibazo donc ça fait mal quand tu sais que wowe ufite uyu mukopa wawe umwe mugendana mukundana cyane mugabo I don't know peut-être nayo niyo mishatsi nizo ngohe nibiki byose ni wowe ubyikorera se je narakora abantu hose amahera ibi bintu Imana yaramfashe ntayo nigeze mbura ibi bito vyagucya no donc mugabo ukabona yuko juste parce que uri kuri gerageza use neza ni kibazo c'est les hommes ukiri muto rero parce que je natanguye ndi muto c'est très dur d'accepter ça hama moment ndabona yuko c'est pas contre moi c'est toutes les filles en fait elles vivent ça hama ubaye muririmbyi c'est pire mais au moins kazimanzi ico biko biranzanira ivyo bintu byo kuririmba so it's not a big deal cyandabimenyera mugabo abantu bambere bambabaza c'était ma famille parce que abantu ntibatuka
ntibantuka je nyene mbona bantuka abavyeyi banje bambona nabo tuvukana bambona abo bantu nabone bari baseremaliye ntibari buze kuja ku mateleviziyo kuvugira siko ameze birababaza ugiye mu giskandal mama wawe akakimenyera ku kazi agatakubaza ibintu bikinumvise ugaca umusigurira nakubuza kubikora mugabo defwa ukabona desespoir amaso yayiwe agaca avuga none monango ivyo bintu basi ntiwobiheba Jean apana Jesse ndabikunda jewe sindavyanga mugabo mebe kuba connu eka kuja ku marezo bihebe fait comme d'autres filles kandi mama ndabihebe alors que nico gituma ega bamaze kumenyekana ntibanavuga nico gituma wewe utakinsukisha nico gituma nagusaba amahera ya taxi nico gituma ibyo nico gituma des fois peut-être unza imbere ukambarira ngura naye million nkayigura nakazi est-ce que maman vyakweri nje gutanga iyi lisansi yanje shogera isi lisansi sinebwa nagire mba natanga nangure na master okay nje gutanga iyi lisansi urusire kwa amahera ninjiza aha ngende kwera juste pour ne pas ko bamvuga donc ngende kumanura niveau de vie n'umushahara nibiki ubwo gusa ntibamvuge mama nta numwe atazovuga mbwa kagenda uko nako babaye hanyuma no mama nawe kumva ikintu hanze ntasigura camba yaca yivugisha muri sosiyete ntavyomenya uba mubari ikintu ntavyomenya rega shabana ni hatari hamwe mama wanje yatadifu ambarira ambarira des gens bo muri famille cyaye bo kukazi bamubariye uhyonga umukobwa wawe gasha umva abantu barambona bakibaza ngo famille yanje yarampevye ngo barampebeye donc les gens étaient persuadés que kumwana bamwe mutari baziko kibiwanyu et uyu mukobwa c'est sûr que sa famille n'accepte pas baramuhebeye gusa baramuhevye barabuze choix barashubuze choix alors que mes parents n'ont pas de problème avec ce que je fais mama yagacha tantera inkuru des fois ngo hewe ngo nakaje kumbarira ngo hewe ngo nukuri ngo pole sana nko kumenga is something ngo hewe ngo bijya bintu vraiment ngo muhanura ngo cyangwa ngo byaranse maman elle se dit mais on n'a pas de problème avec cette fille asohoka agiye gura ma vlog yiwe agiye kuri mizo ndimbo ziwe elle rentre ku masatu mubwiye atahire muhira na rubanza siba c'est une fille umwana mwiza we don't have a problem with her like on le vit bien turi abantu bari intellectuel tugira tuje ku you know hanyuma à un moment ça commençait même à m'énerver parce que même des gens de notre famille des fois baraza bakaba bakubona nabi bakumva umenga boja kubwira mama gwanure alors que il a pas de problème ou bien mon père il a pas de problème au fond oui ça le gêne ça doit le gêner c'est normal que ça le gêne parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire c'est pas tous les parents qui ont Mackenzie comme enfant c'est pas tout le monde qui le vit ça il y a des gènes des fois ni tout vient c'est mais au fond de lui nta kibazo kiremereye yabafise ngumwana wanje ngo ariko araba nabi you understand that was the thing. So, ils ont dit c'était que mes parents, que ma famille, ils sont hurt ni bintu inyumvako. Sinon jewe au début waragenda ukimvira ukaraba plaf uryamye ukibuka ibintu wiyumvise ku uyo munsi utakoze utazi amusoza agakoroka avec le temps ukamenyera ukavuga ati ugatangura rero kuzure uri booster urabati nta muntu akuvuga urabwa buntu usoma nta muntu akuvuga bari hejuru yawe when you are the top you become the topic hanyuma ukabona ingene de more ufonsa de more bizu ukagataba abantu ahubwo niko bashaka ngume munsi sindawumvirize avec le temps man wamenyere nani wonishura turahari turakwishurira nikiko uri kurama deja sindirimba deja simba ndiko ndaririmba umvuze utuma nguma ndi muri circuit c'est bien faites-vous plaisir sauf que reka ndabagirire ntibaze baragire hari amategeko mu Burundi ne dites pas n'importe quoi aussi c'est-à-dire vous m'ouvrez n'importe quoi ayez des limites ne faites pas de la diffamation imwe kuvuga ko ndi imana yani ibintu bisanzwe biri hejuru ni platonique tu n'es pas venu dire ngo ntuaje kumbesha ngo wasanze muri hotel Samuel utanga izina ngo hotel ushire ko ni izina ry'umuntu ngo twari kumwe non. Mais tu peux dire n'importe quoi tant que c'est platonique. Mais tu veux dire n'importe quoi sur moi, sur ma famille, sur mon mari, sur mon enfant. Je te jure, je connais la loi. Et peut-être c'est bien d'avoir étudié aussi des fois, parce qu'on connaît ses droits. Ikibazo ko kiragutwara mu bibazo vya nyuma nita
quick ni ibibazo tubaza nyene bitaruka wishura utiyumvira iki ikibazo cya nyuma kintwara muri ivyo bibazo vyaroroshe yuko Mona yize licence Mona yize master a dépose ivyo bintu. Par contre abantu nuko baguma bavuga narize master j'ai étudié muga sidagira graduation gushikira sa ntaco mugabo warahejeje ijya myaka 3 narahejeje nibiri yari ibiri master narahejeje gusa ndumunebwe sidaja graduate ubunebwe bwiwe naravuze nararusha byarakoroheye gufata zijya mpapuro ushaka guheza iyo teze ukadefana mukagira byarakoroheye gufata izo mpapuro zibiri zitatu z'umutsindo urazubika kugira ukore ikintu kidafite urupapuro rw'umutsindo. Ouais parce que en fait nararonga impapuro iyo licence urupapuro rwa mbere je travaillais déjà depuis que j'avais 18 ans donc naho naja ku ishure kuri leadership narasokanze nkakorera amahera donc kanya abantu bafata umwanya ngo barondera akazi guhasoringa kare umva kanya abantu bafata umwanya ngo baronse diplome bakorondera akazi je nari sanzwe nkora so nta sanzwe byari bise ko ngo kubera ngo naronse ngo licence ngo ndahevye akazi alors que je suis déjà umuntu akora ngo ngiye kurondera akazi kanuze papa wanje je yarambariye uragira dossier uzane ndakwerekana uja kudepose mama me dit ça il me disait wewe ntiyanga yavuga ngo ukora ahantu tonde hama kore ivyo vy'iwawe ndamubwira papa ngatondana ivyo nibikunda ndabikora nta numaza kwemera yuko nza gutamba ku marezo nkora muri entreprise yiwe hanyuma nihagira umuntu ashaka yuko dukorana dura 15 heures tugira inama je serai ku kazi umuntu ashaka 9 heures dura je serai ku kazi kandi est-ce que ayo mahera bagira bahamembe muri licencié atanguye ata experience afisa agira hembwa ngara how much money will you give me kandi niko atuma tuvuga gutya abantu bibaza ngo wallahi tugiye kurimba baduhamba 500,000 canke kuri contrat za pimba baduhamba 500,000 donc les gens sont persuadés de ça je tumaguma bavuga ngo turamburira mukimazi mais on vit bien plus que la majorité des gens ici ego on achète amahera twe dukorera on achète ibitoro by'amagendo muri amazu tutafise gitoro amahera bakoresha imisi birashobora kuyakorera mu munsi umwe so bakorera amezi abiri arashobora kuyakorera umunsi umwe amahera apa ngo mama je ndibuka ko tugeze amezi atatu twarigeze gushwana urashobora kuburi n'umudirecteur amahera ukorera mu mezi atatu ngaca umunsi eje narigeze kumushavurira vraiment ndavyibuka ndiko ndamubwira amahera mpimba nca ndahura ko mu munsi umwe amahera y'imishahara yanje amezi 6 ayakorera mu munsi umwe non c'était pas une jalousie turafise ikibazo mugabo cyane kubwira bandanya oya turakivuga apfa mugapana ngaha n'abari c'abagenzi ntuzavuze ubwisha mugabo umu journaliste je ngomba ndabikwibutsa gute nibibaze mugako two tuvuga ngo turatunze no bana muce mwibaza ngo no muri aba celeb dushatse kukubwira gusa yuko karahemba kakazi karahemba kandi karimo umuntu nimbura kimazi werabuze icyakora ntiyakibuze kugira umuntu atonda jaho kazi natwe iby'iwacu biradutunze sinon ne pas riche imbere yuko tugenda muri ivyo bibazo mugabo seze yavuye bagira katubaza ivyo bibazo nibazo ngunda kubaza tu penses pas tu réponds nta bintu vy'ibinota 10 ngo kwa oya quick question urishura ikibazo ca mbere umuntu wa mbere mona waridakunda amoureusement ou amical en général umugabo wanje okay wona vya bintu vya utuzana ngo ibindi bibazo umugabo wanje niwe muntu tuvugana cyane niwe muntu twashwana ya icya kabiri ninde muntu muri entertainment uvuga ati muri entertainment amuririmbi cyangwa mu journalist wari wese uvuga ati warakoze kumfasha canke warakoze yatawe mba narabivuyemo ego canke yatumye peut-être nababwiye ko umwana goye ncabwenge ni hatari wapi nta muntu gito ngo yarampaye ngo okay nta mu journaliste nta muririmbyi vita ngo je le faisais ngo parce que ngo mugabo hari amazina ashobora kuvuga par rapport y'umuziki je vais dire parce que ya hariho B-Face mushikino Sahara cankwega amatwi umwanya wose urashisha urashaka kuririmba kandi umuziki ugukunda hari nundi muntu abimbarira tous les jours duhuye kiriko umwanya wose akambarira Mona arrête pourquoi tu kukunebwa hanyuma ubundi muntu ushaka remercier Amiri. J'aurais pas chanté sans lui. S'il m'avait pas offert cette chanson, je serais jamais allée au studio pour donner de la... Oui. Je pense que voilà. Abandi bose, je l'en fais comme ma tête. Ce que je le fais parce que je veux le faire. C'est pas à cause des gens. Ok. Uno musi bavuze ati uyu mu journaliste tugomba tumufu. Apana mu journaliste. I mean, umuntu akoresha réseaux sociaux. Azikoresha nabi tugomba tumufute aveho nazogaruke. Yo barinde. Nelinat. Je pense que non, je peux développer. C'est pas par rapport à moi. C'est pas par rapport à moi. Je trouve juste que
ces réseaux ne font que détruire de positif izana mu buzima nta kintu de positif gihari, il y a que du négatif. Oui, peut-être réseaux sociaux dit wadishira kwa kazi kiwe, that would be nice because that's all what we do. Twese réseaux sociaux turazitunze kugira tudishireko to branding ubuzi bwacu n'ibiki, that would be very nice. Mais Kwichara, et ta vie c'est de parler des gens et de détruire leur vie, pas parler en bien, parce que c'est très rare qu'elles parlent de bien. Je ne trouve pas que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est même interdit par la loi. C'est même interdit par la loi. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup quand c'est un avis que je donne, dans le sens où je suis pas en train de parler de sa vie, de parler de ses réseaux, j'ai le droit d'avoir un avis parce que je suis aussi une de ses victimes. Donc, ibintu bitatu bitabura muri sakame ya Mokenzi. Un chargeur, rouge à lèvres, il y a Sephora, moi je pense, et mon permis. Mbona wari ikintu cyambere akunda gufungura? Oh, il y en a trop là. Ndakunda steak. Uno munsi mbona warda par marge urabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni cyahe kintu wokora cotuma entertainment muri rusange iduka? Peut-être ngira simbona ikintu nobafasha cyatari dans le sens yuko peut-être notuma amadroit yabo haja amadroit menshi abakingira muri entertainment hanyuma nk'abana n'ama opportunité menshi gusumba. Tu vois, je leur offre des opportunités n'ubu barabigira mugabo ukabona yuko uretse ko no kwa Trump no kwa Obama bagize investiture warabona umuririmbyi bien sûr araza akaririmba nk'aba ama opportunité menshi nk'aba de la valeur kugira n'abandi bantu baba de la valeur et c'est comme ça. Mais sinon je pense que l'industrie musicale y'u Burundi niri à part entière niri yonyene ku ruhande niko n'andi ma industrie mu Burundi atagenda neza kwa economy bimeze nabi. So ikintu ahubwo nshatse gufasha ndi mukuru w'igihugu industrie y'umuziki uteza imbere igihugu cyose, industrie zose zidugira rimwe, que soit agricole, industrielle, you know. So Bona hariho umwana ashobora kuba ariko arakuraba ari muri vlog ni mushasha, hariho ukuze ashobora kuba azi ko afise impano kandi abishoboye ariko atinya kubera uruvugo rw'abantu, atinya kubera ko ari umukobwa abantu bazombona gute, atinya kubera juste ari umukobwa kandi abona yuko abishoboye. Mugira akajambo k'agasunika rugi imbere ko turangiza ikiganiro. Man, d'abord il faut d'abord que tugira tutandukanya yuko hari abashaka kuba abavlogi kubera babibona ahantu hose, mais si ibintu byabo fond c'est juste pour babibona comme ikintu kimwe cyo tuma baboneka. Donc kujya avuga ati muziki ndabona nta ushobora, mais I want to be famous so I have to do that. Don't do it for that. You will be shocked. Oh my god, do you know umwanya bifata kugira ubike kugira abone baduge kuri chaîne y'umuntu urarambirwa amana utasanze ukunda ivyo kurakora. Ça prend beaucoup de temps kugira honyene ube na monétiser 1000 abonnés ironke na 4000 heures de visionnement uzironke kugira ube monétiser ushoye kwinjiza amahera. C'est beaucoup. Là on ashaka monétiser amahera ni yinjire kwera utuvu ni duke. Donc il faut le faire parce que tu le sens déjà, parce que tu aimes ça. Hanyuma ntutinye kubigira. Naje nacho nabaye bavuze sinzoronka umugabo namuronse kandi nimuce mumbara ngo nzo divorce nina divorce nzona divorce muganzo nararongowe ushaka ku divorce hari amavimesha gusengera ntushobora. Oya mvuze barashaka guca bavuga ngo nzozobira naje mvuze je serai divorcée mais je ne serai pas vieille fille. Ça veut dire vous aviez pas raison. Naramuronse kandi naragira vlog. Naragira donc niba kubeshira ngo umuntu agucinege ngo uzoshika kuri kingo kwera ngo ubwizibi nuzobiki ngo ubwizibi no wowe gusa izo vlog zawe zigire mugabo reste authentique à toi-même. Nuje gushaka ngo kugira ivyo nagize je niba muri vlog yanje nashizemo umuntu ariko arazunza ngo kumva ntibijanye n'amavaleur yawe ntutsubiremo. Be authentic, be yourself. Ukumva je ngira vlogi zo kuja kwerekana nasohotse amaniveseri muri boîte. Don't try to do that because if you that's not your life. Les gens quand ils sont derrière leur télévision ou derrière leur téléphone, ils sentent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. They feel it. Nije tu Maria bagira vlog, biga passa abandi bitapassa. Les gens sentent que tu es vrai. Les gens sentent
barazi no kubona mu buzima busanzwe niyo utari kuragira vlog. Don't try gukina antuzeya, be yourself. Ntutinya abantu. Sinibaza ko ubunye biri ahantu benshi nta muntu papa wawe na mama wawe zo kwangira kugira ama vlog. Uzofa umutanga ugire vlog zisoneye cyane. We uvuga ijambo ry'Imana cyangwa utwiye vlog zo guteka. Ugire vlog aduka wogenda ugateka nimbuzi guteka kuri nzero umukobwa mama wari yo gutukangura kuri YouTube kuri ate. Commence par des choses si tu ne te sens pas assez forte. Commence par des choses que les gens peuvent appeler. Hamuzogenda uri sanzaza kushaka après. Nakona ka tips ntanze kugira hanyuma essaie toujours d'être en accord avec ta famille. Nta kintu kibabaje nk'iyo urakora ikintu famille yawe itagikunda. Je famille yanje sinobwira ngo yaransapotize ngo barambare ngo you are doing a good job gushika no sana nta barambare I'm doing a good job in my family. They are not even my fans sauf batonya banje. Me yaba papa wanje mama wanje baraho nibambarira ngo we are so proud of you never. Me umuvyeyi murundi atakwanka ikintu hanyuma ntakivuge nabi nuko agishima nuko nyene turakira iyo ni I'm proud of you yabo. Donc try gusa kuguma en accord avec tes valeurs, tes principes et tout. Hanyuma do it, hanyuma persévère. Persévère twese nivyatanguye turuko umunsi muzoba virale n'abari kuri TikTok tureke vlog zo kuri nuze namwe mugira ubu video butonya bwo reels bwo kuri Instagram bwo TikTok. Continuez. Toute façon, naho utaronka 1000 vues, abo bantu 500 bayiravye. Abo bantu 500 bayikunze man. Bayikunze. Il faut ko urose 100 vues, ukaronka ama commentaire atatu. We vuga ati video ikurikira ndiko ndayikora baje abantu batatu bakomanse. Yeah. Ego. Ndiko ndayikora baje abantu 500 bayiravye. Nta kindi uzosanga 500 yavuyemo igihumbi, igihumbi cavuyemo 1500 et voilà. Et reste authentique. Hanyuma muba bana beza ikintu ubuntu bw'Imana c'est très important parce que Imana ntihezagira abana babi. Izo ni manero muhawe na Mokezi Mona Walda Kaneza ni vyinshi mumvise ko mutari mu muzi nabibabwiye mu ntango numwigeme afise perseverance afise ukwihangana kurenze yatutswe vyinshi yavutswe vyinshi mbwa nivyamuhagaritse kuba ico yarashaka kuba kuva kera hari bihe bitamworohereza bivaye nibi ariko aracamwo mbwa nivyamuhagaritse gushika kuco yarashaka gushika hariho ukudafashwa nabo mufashije kudashirwa nabo mushikiwe mbwa ntivyamuhagaritse. Hari ikintu kimwe shaka kuvuga Mona Walda mutubabarire abakoga abantu bashigikira abantu bashigikira umuziki bashikira aba content creator bagira iki mushigikire cyane abakoga mureke guma mutubonamwo ingya zanyu gusa kubera je namamvuga nta kuntu na kumwe umukoga agira ronke management ni kibazo kubera iki abantu urama twirirwa urama hanyuma tureke ivya urama misi yose wa muri kurumva abantu ba sponsorije indirimbo ntibirirwa baravuga abantu mu miziki y'abahungu bose ko mu sponsorize abahungu gusa kwera mutabaha. Okay, tubireke nta n'udu propose basi ega baragutinya bakabona umengo moi je me dis mais cyangwa ni mukora neza. Je pense que takora neza cyangwa imiziki yacu ntibayikunda. Twahejeje gushira ko agasone karugi twariko tuvugana kuri Mona Walda Kaneza tuzogaruka tuvugana kuri Mokezi ari umuririmbyi ku ndirimbo shashagira sohora kora you guys are not ready muri Summer Jazz bandabizi kubera ko you know so tuzomuhamagara bivuge mugabo cyo kinagira ndakivuge ko si kubera ko ari umukobwa adashoboye si kubera ko ari umukobwa adafise impano si kubera ko ari umukobwa ataho yo gushikana simvuze we mvuze umukobwa wari we wese kandi ugasubira kunshira mu ndagusuka kwa amazi nywa amazi hore ikandega nikiza guhera si kubera ko mubona ko ari umukobwa Monia Fleur Mona Walda Vania n'abandi batandukanye Izile barashoboye kandi birashobora kugushikana kure uba supportinze so tubaye support yacu kujya twumva ngo twobatuka kujya twumva ngo twobavuga nabi tugerageze no kubafasha kugira ngo tugire ijambo ku byo bakora nico catumye ndababwira narababaraye ko yagatekije guhindura byinshi mu vyumviro by'abantu cyane cyane Zaza Darli waravyiganira gushika ngaha nuri umusubscribe wakiravye kubera ushobora kubukunda Mokezi gusa wamenye kuri Yagatech make sure you subscribe kubera ko abandi bo baje ni benshi kanzo kama usanga mwabukunda kubera ko turi mwaka mushasha n'ibintu bishasha rero wakoze Imana ibahezagire ciao bye bye. Nayo majambo yakurahe kari menshi Eganiro cyaheze ku kamera aho nuza